jewe nitwa Ndagijimana Edouard nkaba mva ku mutumba wa Gasenyi Centre nkaba sanzwe ndumwe muri batanu batowe ku mutumba wa Gasenyi Centre nkongera nkaba njejwe gukurikirana ibikorwa bya koperative Sangwe ku mutumba wacu wa Gasenyi Centre nkaba ndi vice president wa comité de surveillance. Ubwa mbere ibikorwa bya Sangwe twaranezerewe kubona nyanicubahiro umukuru w'igihugu cacu yiyumvira kuri twebwe abene gihugu agashobora kuturosa ijyangurane yazijya miliyoni 10 bakongera bakaduha iri tongo mwabonye ringana ni hegitari 2.5 yo kuri mu muceri. Nubwo twagiye turahura n'intambamyi zitari nke, intambamyi za mbere nuko itongo ridafise amazi, iyo turimye nituronka umwimbo kwiye. Yindi ntambamyi ni yuko usanga ibikorwa aho twagiye kubirangurira usanga hazimbye kubera ko harimo agatambuko karekare abene gihugu biwacu badashobora kuza gukora ibyo bikorwa duca tubikoresha amafaranga. Inyungu rero ya mbere twasanzemwo ni yuko abene gihugu bose baja hamwe, bose bakumva ko ari bamwe muri ibi bikorwa ndetse n'igihugu bakamenya ko ari iciwabo. Iyo niyo nyungu ya mbere. Iyindi nyungu ni yuko turiko turaraba isezo ya mbere ntiyagenze neza, ni isezo muri ko murabiraba namwe murabibona kubera ko harimwo ico twokwita intunganyo nshasha yo gutunganyira itongo, ariko urabona ko nitwamara neza kwicara ibikorwa itongo rigatunganwa neza tukashobora gukorera rimwe, urabona ko ibintu bizohava bikagenda neza. Hama abanyagihugu nkajewe ku ruhande rw'intwaro ndabishima kuko abene gihugu baca baba hafi yacu tukagiranira ibiganiro, iterambere naryo rikarushirizaho kwiyongera mu miryango kuko hambavu y'uyu muceri twarimye turafise n'ibitungwa vy'ihene. Bisigura ko umwene gihugu muto muto acatunga agahene mu murima bikakunda yuko acaronka kavu ajana hariya mu murimi we, umwimbo w'ibigori ugacugenda neza. Amakoperative Sangwe ntabwo ari gusamaza abantu oyaye, ahubwo arimo kutwigisha kuko twebwe abene gihugu bato bato twahora turima tutazi ibyo turima, tutazi kurima imbuto zirobanuye. Igituma koperative Sangwe yaje ifitiye akamaro twebwe abene gihugu bato bato, ubwa mbere ubu baduha imbuto zirobanuye bagaca batwigisha ukungene tuzirima, tukaca tuzirimira hamwe ngaha muri iyi mirima dusanzwe dukoreramo ya koperative, tukaca twongera tukaja bya bindi batwigishije tukaca tuja kubikorera mu mirima iwacu iri ya muhira. Ni nayo mpamvu ubona uyu mwaka habiriya mu mirima iwacu ibintu bimeze neza, ibigori bimeze neza kubera ko baratwigishije uburyo dushobora gukora, na cane cane ko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ngo umufuko wose uronke icujamwo n'umuntu uronke icurya. Ni nayo ntumbero y'aya makoperative Sangwe. Twebwe muri koperative Sangwe abantu bose baraserukiwe. Koperative Sangwe si y'umugambwe, koperative Sangwe ni y'abene gihugu bose baba kuri uyo mutumba. Umuntu wari we wese y'abanyarucare yabo wifise yabo utifise, no kuvuga ko irimwo abikorera utwabo, irimwo abakozi ba leta, irimwo n'abasanzwe bakoresha batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Abamama haba mu nzego zisanzwe zigize iyi koperative Sangwe barimwo. Ngira munaravye mubo turi kumwe ngaha mu bantu bariko barakurikirana ibikorwa, mbere urabona ko aribo benshi gusumba twebwe abagabo. N'ugwaruka nitwagwibagiye kuko ugwaruka niko kazoza k'iyi koperative yacu. Nk'akarorero vice president ni wasangwe yacu n'umusore, kugira ngo
tubereke twebwe murabona ko turiko turasaza tugomba ko tubereka aho twebwe tugejeje no bazane burya bwenge twabarungitse kurondera ku ishuri bimwe biza amabaca bizana kugira ngo umutumba wacu uzocuba uwa mbere mu yindi mitumba. Ubutunzi bwa koperative Sangwe nukuri buracungerewe kuko ubwa mbere turafise urwego nshingwa ntwaro, turafise n'urwego nshingwa bikorwa, turafise n'urwego nkenguza bikorwa, turafise n'urwego ku ruhande rujejwe gukurikirana ubutunzi ataco bupfana n'ubwo. Abantu baragenda kuraba ati mbega kuri konte hari kamahera ngahe, baduha uburenganzira baravye ibikorwa tugomba gukora, akaba aribo badusinyira bakaduhereza amafaranga. Nimba ari gitungwa gikenewe kuvuza bagenda kuraba ati iki gitungwa turabona ko kigeze kuvuzwa canke gikeneye ibinini canke gikeneye ikiziriko, bagaca bagenda bagasinya kuri ya mafaranga batari muri izo nzego zisanze zitunganijwe za koperative. Turiko turaraba nk'ubu icyo turiko turabona ko tugira tuje kuri sezo tugomba gukora twivuye inyuma. Uburyo bitegerezwa kugenda neza nivyo twasavye leta, tuyisaba ko ibandanye dufata mu mugongo kuko ubwa mbere bariko baratwigisha. Ubu rero turamaze kugiraho tumenya ivyo twokora. Ivyo dusaba leta nuko dufata mu mugongo ikaturonsa ukungene uyu mwimbu turonka tuwugurishiriza kuko ubwa mbere tugufata kwibeyi nini. Dufate nk'akarorero iyi hybride tugomba gutera kuri isezo twayironse ku kiro 200. Wowe uri umwene gihugu ugiye kukigurisha ugacuja kukigurisha 1400 1500. Niyo mpamvu rero twe tubwira leta tuti turonderere uyu mwimbu twaronse aho dushobora kugurishiriza kugira ngo natwe turonka kabeyi kisununuye nkuko tuba twarose imbuto kuibeyi yisununuye. Mugero turi buronka aho tuzogurishiriza uwo mwimbu, turabona ko koperative yacu izobihagaze neza, abene gihugu bakaronka ico bafungura n'umufuko karonka icujamwe. Nayangurane ya leta tukashobora kuyisubiza gisege tugira amahoro.